uno munsi ku itariki za 14 z'ukwezi kwa gatatu ikigega Festeye cari kiramutse gifise inama novuga inama nkuru kubaserukira abanywanyi bo mu gihugu cyose cyo Burundi. Hanyuma twari dufise intumbero yo kubabarira ibyo twaranguye mu mwaka waheze w'ibihumbi 2024 navyo nibi kubereka ibyo twaranguye à travers ducishije mu maraporo twatanze. Hakaba hariho kanya ko le commissaire au compte yerekana ibiharuro ico novuga resultat financier ngene zipanze muri Festeye. Icya kabiri kwaro kugira ngo urwego kwa conseil de surveillance nabwo gwerekana ibyo byaranguye muri 2024 nabyo bibonekera mu maraporo kwereketse abanywanyi bacu. Icya gatatu kwaro kugira ngo urwego shingwantwaro nabwo gwerekana ibyo byaranguwe mu 2024. Ikigira kane twari dufise aba administrateur abo novuga abagize urwego shingwantwaro bashika batanu twategerezwa kuronuvera manda zabo. Ico l'Assemblée Générale y'uno munsi yabemeje ibaha iyindi myaka 5 yo kuba bari mu rwego shingwantwaro baserukira bakorera ikigega. Ikigira gatanu nuko twatoje umu administrateur azorepresenta l'enseignement supérieur. Amvuze l'enseignement supérieur ni Roi Karede na Université du Burundi. Tukaba rero twatoje uzosubirira ubuhejeje manda ku myaka 5 iri imbere. Hakuru nibyo. Mu nyuma rero habaye des recommandations, haraba des décisions de l'Assemblée Générale zapfundikiwe zizodufasha kubandanya ibikorwa by'iterambere by'ikigega Fond de Solidarité de Travail de l'Enseignement. Muri umwaka w'ibihumbi 2024 twakoze twunguka cyane kuko tugeze kugereranya resultat inyungu twaronse mu mwaka uheze nuko twobabarira yuko twaronse inyungu iruta iyo mu mwaka uheze ku bice 18% twungutse. Nukuvuga yuko tugereranije n'umwimbo twari twaronse mu mwaka uheze hararoye ko ibice 18%. Mwaka uheze twari ku bice 8%, ubu no kuvuga yuko haroye ko 18%. Cyo gifasha abanywanyi nuko umunywanyi yakukurutse araronka ibice 30 by'inyungu bivuye muri iyo nyungu twaronse. Nukuvuga twebwe amategeko icategekanya nuko umuntu ku mahera yashizeyo akayaronka ko inyungu y'ibice 30%. Ayo rero ava mu byo twagiye turunguka ku mwaka. Iyo ni inyungu komeye ku munywanyi. Hanyuma biradufasha no gutanga amadeni yisununuye ku banywanyi kuko mu mafo abagiye kongereza amafond propre amahera dusanzwe ubutunzi dusanzwe dufise. Ni nayo twikora ko mu gutanga amadeni ku banywanyi. Ibikorwa hanini n'ikigega caroyeho kugira gifashe abakora muri enseignement, haba muri enseignement supérieur canke enseignement secondaire na primaire. Mugabo ubu utwaruguruye amasoko mu fonctionnaire wese wa leta araronka yinjiye turamwakira tukamuha ideni rimufasha kwiteza imbere. Hanyuma turakira n'ikindi cerekeye cyo twita kuziganya. Twebwe turigisha abanywanyi bacu kuziganya bakakorekta amakotisation cyo twita amakotisation minimale. Hanyuma agaserva de garantie kugira baronke amadeni. No munsi turafise siège iri a Bujumbura. Mugabo twaruguye ama agence ashika 3 muri intérieur du pays. Turafise agence y'Igitega, agence y'Ingozi na agence y'Imatana.